gutanga ikigira 10 n'itegeko ry'Imana. Uriye ikigira 10 wikwegeye umuvumo, uriye ikigira 10 wikwegeye ubukene. Zana mu bubiko uko tungana kose. Imana niraba byinshi canke bikeye utanze. Iyaba yaraba ubwinshi, Yesu ntiyari gushima wa munyokuru w'umworo, wa mupfakazi ngo atanze ibirengeye abatunzi. Yaratanze ikuta imwe, yaratanze ikuta imwe mu giseke. Burya iyo dutanga ngaha, Yesu kijya gihe yari sur place nyene, yarababona, yari mu rusengero, ariko ubu mu buryo bw'imwema bari karabisoma. Nakatanze agahumbi kandi muhira yashize ibihumbi 300. Nakatanze ibihumbi 2 muhira yasize 2 millions. Erega bivana n'ivy'Imana ibona wasize hariya. Erega iraba ivyo wasize hariya. Niraba ngo ibyo kwigirisha ugira raba ivyo dutanze. Rero iraba umutima. Uyu munyokuri gituma yavuze ngo atanze gusumba abatunzi bose, ngo baraza bagaterera mu ibifaranga byinshi. Ariko wa mupfakazi w'umworo usomye hariya muri Luka, ngo araza aterera mu ikuta rimwe, atari yisubirirayo, aricara. Ngo Yesu aravuga ndi ndababwire, acara bakoranya ati ndababwire, akoranya abigishwa biwe kugira ngo abigishe ati ndababwire, uyu munyokuru atanze byinshi biruta ibyo aba batunzi batanze, kuko we yatanze ibyo yarafise byari kumubeshaho. Twebwe dutanga igihumbi 10 dusigaranye ibitubeshaho. Ibaze rero ni watanga igihumbi kimwe muhira usize 2 millions. Imana burya ibirikira turaba dutanga gute, ikaraba umutima, ikaraba nyene ivyo dutanga, ibona n'ivyo dusize hariya inyuma. Imana ni kwaka ivyo udafise, ikwaka ivyo ufise. Imana idufashe cyane kandi idushoboze. Luka 6:38. Ingero nziza itsindagiye, inyigishe, isesekaye niyo bazobaha muco muteze, kuko ingero mugeramwo ariyo muzosubirizwamwo namwe. Ingero nziza itsindagiye, inyigishe, mbere bisesekaye niyo bazobaha muco muteze. Niwatega ineza, niwatega gukora ivyiza, niwatega kugirira neza abandi, nawe bizokugarukako bisesekaye. Imana yo mwijuru ibahezagire cyane.